Yeah, en fait urumva abahungu tugira amakosa menshi. Rero umukobwa atagukunda urukundo ntirushobora kuramba ko ntashobora kwihanganira. Umaze gukunda n'umukobwa akunda inoti karabaye. Urumva mugumo urose umukobwa adakunda amafaranga agukunda sero y'uburyo ufise agukunda ukuri urukundo ruharamba kandi ruragenda neza. Urukundo kugira rukomere en fait urumva icyambere nuko ufise amahera cyane. Nawe benshi batavyemera ntushobora kuja mu rukundo Kenya nibibaho. C'est-à-dire umukobwa baho comme présence umuhungu ni wagira urukundo rega akagira sacrifice akamuryohera akamusohokana akamuha keya mugu umukobwa urashaka umukobwa ntashaka kuyagisha kuri telefone. Wowe umuhungu atari ugize effort umuyagisha umukobwa yishura ivy'umuyagishije. Umukobwa ntazo nayo yubahembwa Emilio umukobwa ntazo kuva kubwiye ati ngo sheri nawe amafaranga dusohoke. Bakunzi ba STV ndabaramukije nongera ndabaye ikaze kandi mu kiganiro cacu cy'uyu munsi nkuko mubimenyereye abarije wenyene kuri micro turi kumwe n'abatumire batandukanye tugerageza kuganira ku rukundo. Uyu munsi nkuko mubibona ndi kumwe n'umutumire wanje ndakuramukije. Ni sawa nawe murameze neza? Ego nanje meze neza ndakwakiriye kandi muri STV. Murakoze cyane kweri ko twakiriye kandi mwatwakiriye neza. Ni by'agaciro kweri. Yes, uyu munsi nkuko dusanzwe tubimenyere mu kiganiro cacu tuba turi ngaha kugira tuganire ku rukundo twigishanye tuvuge vyinshi kumbure hariho bamwe n'abari usanga bavuga ati urukundo rumeze uku abandi umengo ntibazi ivyo barimwo abandi ntibanashima no kuja mu rukundo bivanye n'ibintu bimwe bagenda baracamwo mu rukundo rwabo. Turi ngaha rero kugira tubandanye kwigishanya ukuntu abakunzi bashobora kurambana imyaka myinshi igihe kinini bari mu rukundo. Wewe nk'umutumire wanje uno munsi kuri wewe ubona byogenda gute kugira umuhungu n'umukobwa bashobore kurambana igihe kinini bari mu rukundo kandi gukuri atari vya bindi byo kuza barababazanya canke hariho abandi mpora numva mu gukundana bakundana imyaka 2 bagahebana umwaka bagasubira kandi gukundana indi myaka uwundi mwaka bagahebana. En fait ni gute dushobora kubaka urukundo kugira rushobore kuramba igihe kinini? En fait urumva urukundo rusaba ibintu byinshi. Cyambere urukundo rusaba cyambere kwizera umaze kwizerana akacakurikira kwitanaho kumenya umukunzi wawe byakunda kumenya n'ivyo yanka kugira ntuzohore umubabaza kugira umenye réellement ukuntu nzara witwara yo muri kumwe yo mutari kumwe ukuntu witwara. En fait bisaba kumenya ivyakunda n'ivyo yanka ikindi naco bigasaba uburyo birakeneye amafaranga kugira urukundo rugende neza. Mbega amafaranga aterera iki kugira urukundo rukomeye? Amafaranga antwa siyo yubaka urukundo. Hari benshi abahungu bavuga ati ngo amafaranga ntakenewe mu rukundo. Amafaranga arakenewe cyane mu rukundo kuko iyo uri mu rukundo eske urashobora en fait gukundana n'umukobwa ugasanga umukobwa mukundanye ni mwiza eske umukobwa ari mwiza muzoka muhurira mu ibarabara muzohurira mu kabari kandagaswe urumva muzoka muhurira ahantu ha fresh ha VIP ushobora kuvuga ati okay kwera umukobwa ari mwiza ari class kandi amutwara ahantu wasifani kugwa 4000 ifani kugwa 5000 urumva brochette 5 mugabo aho uvuze uko mwico gihe nuko ubu yafise no tayafise ucu bigenza gute? Abahungu benshi urukundo rupfa kubera iki? Abahungu benshi barashobora kuba abahungu benshi bakunda abantu badakunda urumva kubera iki? Arashobora ati ya mukobwa wa PJ si level yanje akacarondera umukobwa aciriritse kubera avuga ati reka mbasi ndondereho tuba turiryohererwa tugendana sisa ugasanga rero amukunze kubera iki we barazi ntazomugora amutwaye ku kabotiki azomwemera yuko ahantu eri fana ya wisa urumva me hari umukobwa adashaka kwemera ahantu musohoka sero yuko azi yizi sero yuko ameze niyo muco usanga nk'umutipe akunda umukobwa mwiza nayo gasanga aca mutinya kubera icyo. Nico reki mu bintu bituma urukundo rutaramba side abayakunze wadakunda. Uramaze kubona canke wowe biramaze kugushikira ukarambana n'umukobwa? Jewe urukundo sindagwemera cyane muganda bizi kuko harabaramba. Wewe
nko kubwawe umukobwa uvuga ati jewe uyu twararambanye twarabaye mu rukundo igihe kinini yoba ari nk'imyaka nk'ingahe canke amezi nk'angahe umwe uvuga uti uyu ni wa mbere twamaranye igihe kinini je sinigeze nkundana benshi je aro twakundanye imyaka 2 ya aho kuri wowe ubona ko urukundo rwanyu rwaramvye canke afite rwaramvye gusa gutandukana ntigwavuye kuri hagati y'iwacu byavuye kubera iwe yaciye aja mu mahanga urumva umuntu agiye mu mahanga nagatangwa kubona abameti abaki amadolari acagukatiya ni za noti zibura gusa yes ariko uramaze kubona abakundanye bakaramba urukundo rwabo rukamara igihe kinini barabaho kweri birabaho hari abakundanye imyaka 15 bakagirana mariage no bakibana birabaho gusa bibishikira baki kandi kugira urukundo ruramba ruva ku umukobwa adashatse ko urukundo ruramba ntiruramba gute umukobwa antuka si wabagize urukundo wenyene ni urukundo rw'abantu babiri en fait urumva abahungu tugira amakosa menshi rero umukobwa atagukunda urukundo ntirushobora kuramba ko ntashobora kwihanganira atakwihanganira ntibikunda navyo handi urukundo rugira sacrifice c'est-à-dire entre nous muri babiri c'est-à-dire umwe araheba nko kimwe c'est-à-dire ivyo abahungu bakunda n'ivyo abakobwa bakunda benshi barabizi kandi kugira urukundo rugende neza rero nuko umwe muri mwebwe aheba kimwe muri vyo umwe akunda akibagira sacrifice nukuvuga uvuze uko ushatse kuvuga yuko iyo uri umukobwa ukunze umuhungu naho yo gukorera ikosa rimeze gute gemere amakosa yose agukorera yose ya support kubera urukundo rwanyu rurambe sikubera ico en fait urumva abakobwa kenshi ahantu urukundo rukunda gupfira naho navuze amafaranga abakobwa urukundo rukunda gupfira ku mafaranga umaze gukunda n'umukobwa akunda inoti karabaye urumva mugumo urose umukobwa adakunda amafaranga agukunda sero y'uburyo ufise agukunda ukuri urukundo ruharamba kandi ruragenda neza gusa urumva hari umukobwa mushaka kuvugana uravuganye après une heure cyangwa sanga après 2 jours cyumva chérie nukuri ndakeneye 100,000 nukuri ndakeneye 50,000 unabonye agasakoshi keza mu isoko ndakeneye 50,000 est-ce que umukobwa akubwira ibintu nk'ivyo mworambara mu rukundo wibatse ego ndumva ntimworambana kuko hari igihe agusaba amahera nawe utayafise reka naco tuve ku mukobwa duhagarare ku muhungu nko kuri barya bahungu mu rukundo novuga gute baguma biruka mu bakobwa uyu munsi uramubona nyuriya uyundi munsi uramubona nyuri wumva ntagume hamwe mu rukundo wewe mugabo uri umukobwa ukaba umukunda cane mwico gihe wokora iki nko nyene uvuga uti nk'umukobwa yokora iki kugira agume muri gwa rukundo kuko wigeze kuvuga yuko umukobwa ngo ariwe asambura urukundo afite umukobwa bishatse urukundo rurasambuka atabishatse ntirusambuka mu gihe umuhungu aba afise amakosa menshi mu rukundo umukobwa arakwiye gusuporta ayo makosa kugira babandanye urukundo rwabo ntirufe rubandanye utera imbere oya amakosa aratandukanye eske ikosa rimwe abahungu mu bisanzwe nta makosa bakora mu rukundo kenshi amakosa twavuga bakora ni uko ushaka gusanga yakundi afisa abandi bakobwa akunda pembe nta yindi kosa umuhungu akora mu rukundo amakobwa ni bafise amakosa menshi yes wigeze kutubwira yuko uhora ubona canke wabanye bivanye n'abagenzi bawe abantu bakundanye urukundo rwabo rukaramba gose wibaza ko ari nk'ikihe kintu coba catumye urwo rukundo rukomera urukundo rwakomeye kubera iki umukobwa yaremera ivyo umuhungu ashaka c'est-à-dire umukobwa nawe agatahura umuhungu yuko ataburyo afise agatahura umuhungu ku buryo afise c'est-à-dire bimaze kugenda uko urukundo caruramba ubu rero umukobwa wese akunda umuhungu azaramukorera ivyo umuhungu ashaka umuntu ne eske en fait urumva mu rukundo mukundanye ntabari sister wawe kandi nawe ntabari frère wawe c'est-à-dire hari ikintu gitumye muhuza mu rukundo mukaba umwe
ya kandi benshi naho bamihendera kuba mu rukundo subwa ngo ni sister wawe cyangwa inga cyawe iki hari ibintu mugira kugira urukundo rumere neza. Uvuze uti hari ibintu mugira mu rukundo kugira urukundo rumere neza, ubushatse kuvuga nk'ibintu ibihe? Afite kwisanzura muri kumwe, gusohoka mukaryoherwa, urumva ni ibintu byinshi afite urumva gusa abe benshi barabizi kwanga sinumva ndabivuga kuri kamera. Si bose babizi. Ni benshi ariko si bose. Ujya atabizi mubwire nk'ico kintu yokora kugira urukundo rwiwe rukomere. Urukundo kugira rukomere amfete urumva cyambere nuko ubufise amahera cyambere. Nawe benshi batavyemera ntushobora kuja mu rukundo Kenya nibibaho. Kuko umushere wawe ntazokubwira ati duhurire ngaha usange urabuze na moto canke dufate mwasohotse tashe mwijoro nturosa ya taxi. C'est-à-dire ikintu cyambere amahera mu rukundo arakenewe. Mugabo simvuze ati ngo urumva nshatse kuvuga yuko akenewe mu gihe wamushatse gusohoka kuryoherwa sisa umukobwa sero yuko ameze asohokera aho bangana niho mpamvu bashimunganye bavuga ati inkezi ikeba ubwo bireya. C'est-à-dire wewe hari umukobwa ushaka kubona avuga ati vraiment gya si level yiwanje. C'est-à-dire atari level yiwawe rero ntigwe uraja kumurondera. Kandi hari abantu baca biyumvira ngo umukobwa akunda amafaranga ngo kunuku ntabakunda amafaranga abakunda ibintu biri class. Urumva hari umukobwa mukundanye abakeneye kuzura mu dukado kandi subwa ngo abakeneye kado ngo z'amafaranga menshi urashobora kugenda kugura agakado gato ka 10,000 ka 5,000 ari ukakamuha akagakunda kuruta muko umuha amahera menshi. Urumva c'est-à-dire amakado agakunda yuko musohokera ahantu hari class byana umuhungu rero nibagerageza kugira urukundo ruvomeye rugende neza. C'est-à-dire umukobwa ari mu rukundo bisanzwe umukobwa mu rukundo nta kintu na kimwe afasha mu rukundo umukobwa gusa abaho comme présence naho umuhungu rero ucugerageza kumufata neza. Umukobwa nta kintu na kimwe afasha mu rukundo. Tuvugane kuri wowe umukobwa eske mu rukundo niki umukobwa afasha umuhungu? Bon kinini je kuri jewe vraiment ndafasha ikintu kinini. Par exemple ikintu kimwe ufasha umuhungu. Bon abantu turakunda gutandukanye jewe nshobora kuba mbona maze ikintu kinini mu rukundo rwacu ubundi mukobwa asanga ni ya présence nkuko wenyene wabivuze nta bintu birebire bihari hagati yabo mugabo kenshi turazi yuko iyo ukunze by'ukuri hariho guhanurana hariho gufashanya mu agize akabazo kanaka ukamuba. Oya mu rukundo misanzwe afite urumva hari ibintu bagiye baravuga mu rukundo umukobwa ntacyo afashe umuhungu. C'est-à-dire umukobwa baho comme présence umuhungu ni wagira urukundo rega akagira sacrifice akamuryohera akamusohokana akamuha keya mugo umukobwa urashaka umukobwa ntashaka kuyagisha kuri telefone. Wowe umuhungu atari ugize effort umuyagisha umukobwa yishura ivy'umuyagishije. Umukobwa ntazo naho yubahembwa Emilio umukobwa ntazo kuva kubwiye ati ngo sheri nawe amafaranga dusohoke ivyo ntibibaho. Hadini umukobwa abaho ko gusa abakeneye ivy'umubwira tu. None we nawe nkubu nakubwiye umpe example y'ikintu kimwe umukobwa akorera umuhungu mu rukundo wabuze na kimubwira. Birahari n'ukuri. Bon nabikubwiye ni bya bindi nyene kumuhanura. Ukamuterera basi nyamba afite ikibazo ubishoboye nyamba ari uburyo ayo mahera yafise hari umuntu hari igihe umuntu ahura n'ibibazo bigasabwa uburyo gasanga uwo mwanya nta mahera afise wowe rero ufise amahera uri umukobwa ashobora kumutera niyo ni action ubukoze mu rukundo. Yes ndiso gusa tushiye en pourcentage est-ce que ubaza yuko abakobwa bakora ibintu nk'ivyo ari nka pourcentage zinga ugereranije? Bon nibaza ko ari bake ni bake mugabo bariho mugabo ni 2% ne bashaka gukora ikintu nk'ico. Uranze ko nta yuko umugabo n'umugore babana umugore ashobora kuba afise amahera ku mufuko umugabo agwaye mugo umugore aruwo kaja kubwira umugabo n'ukuri eshere no sinitujya kandi azi umugabo kagwaye kandi arafise amafaranga muga abavuga ati amafaranga yanje wese shaka kuyakora. Urumva abamusanzwe nico niyo mpamvu bakubwira yuko
abarabu kenshi nibo bakunda kubikora neza. Abarabu bavuga ati umugore no kurera abana gusa nta kindi akora mu rugo. Umugore umva ni presence tu avuga ati okay nuko gusa nta kintu nakimwe umukobwa afasha umuhungu mu rukundo nta nakimwe. Yes, amufasha gusa kubaho kuba bari kumwe tu nta kindi. Yes, kuri wewe ubona ari nk'ikintu ikihe twokora kugira twubaka urukundo gukuri rushobore kuramba rugire aho iherezo ryiza rugire naho ruzogera nk'impanuro twotanga kugira cyo dusozera n'ikiganiro cacu. Ayafite mu rukundo ikintu gihari nayivuze umukobwa ashatse urukundo kururamba niwe arurambisha. Urumva umukobwa niwe atuma umuhungu agira effort kugira amukunde neza kuko nta kuntu ikinaco urukundo ruva mu kuyaga nta kuntu kumwe wo muri kuyaga n'umukunzi wawe ukakwandikira bite ukamubwira ni sawa urakomeye yego umva za réponse z'abakobwa yego oya wapi yego oya en fait umuhungu uramuca intege yo muri ko murayaga umwishuye message nk'izo deka kubesha ari nka jewe se so kuvugisha umunsi naho nindwi yohe nsuye kwandikira ugasubira uko nyene usanga n'urukundo rwaheze c'est-à-dire il faut yuko abakobwa bamenya ukuntu bayagisha abakunzi bawe akwandikiye si ngombwa wewe wishure comme interrogation mu ishuri niho batubaza ngo vrai ou faux vuga répondre par vrai ou faux urumva si vrai ou faux uri kurishura umuhungu arashaka kwaza n'umusibiriwe mu biki nta nakimwe en fait none uri mu biki muhira nta nakimwe none umva umutipa aratinda kabura ibintu yo kuyagisha umva na yo arashaka kwandika text nini basaba yuko nawo ukwiboba uverte ukamuyagisha usanga bishuye ego ishiye wapi kuri nta yakimwe umva utujambo nk'utu ututuri mu bintu byica urukundo ushaka yuko urukundo ruramba uragerageza nawe ukamuhakeya mukayaga ukamubaza ukamutera blague ukamubwira ibintu byagushikiye ukamubwira ibintu tuntu tw'uburofa abatipe barakunda ibintu nk'ibyo umutipe kwanza abonye umukobwa bayaga bien akamwugurukira akamutera blague nta kintu abatipe bakunda nk'icyo niyo mpamvu usanga yagukunze vyata niyo mpamvu umwanya wose bayifuza yuko muvugana mugabo umwishura yego canke wewe hari usanga muyagiye mu gitondo asuye kwandikira swara akubwira ijoro ryiza kubera abazi yuko nta kwandikira aza kubura ibintu muyaga tadire abakobwa nico bakwiye kuza barahindura ikindi ndaca abahungu bakwiye kuza baramenya yuko umukobwa akunda utuntu twiza umukobwa akunda care umukobwa akunda umuntu amwitaho kandi umukobwa akunda umuntu aba fier nawe yamubagenzi canke basohotse afite abakobwa barakunda ibintu nk'ivyo kumupresenta mu bagenzi bawe kumushika mu postinga nivyo mu bintu abakobwa bakunda kandi iyo ubikora kenshi umukobwa arakwizera kandi agakunda cyane sadire ikindi naco cyakiza aca haza kwizerana kumenya yuko umuntu ahari si ngombwa ahagiye gusa afite urumva hari abantu muri murukundo bayifuza avuga ati ugiye kuri boutique umbwire ugiye muri ville umbwire ugiye hanana umbwire heze amasaha yatakubona online bari kumvanga ndaza kumwe n'abandi urumva afite ivyo nico kintu bica urukundo so ndamenye kwizerana umuhungu aca agenda muri inoti kugira aronke umubebe nta Ego urakoze ku mpanuro utanze ku bahungu n'abakobwa twizere yuko bavyumvise aho bari hose kugira babandanye bubaka urukundo rwabo rubandanye rugenda neza reka ndagushimire cyane kubona washimye ko tuganira ego twayaze neza kwe kandi umutipe kera gufisa arafise kwe kweri kuvuze uko none ugirira ikiganiro cy'urukundo yakeye umuhangire yarenze kwe genda kereye kumumenya kwe ngiye kumuhiga vuba aya ntawe uzoronka ndamunyegezanya aho yubaho so ndagushimiye cyane twayaze navuze ukuri wowe nadira umukobwa umaze kudraga n'abahungu benshi n'ubashaka kudraga est-ce que navuze ukuri cyane nabeshya bon en fait nibyo oya jewe siko nabivuze jewe kuri jewe navuze yuko ndagifasha je sindi yuko nyene kugira ni je navyo yuko ndagifasha ariko twavuze yuko atari abakobwa benshi ni bake nyene ariko hariho n'ababikora nitwaca tubajaniranye basi ndonke basuhuza zarangurira n'ifana hasi igihumbi basi nta mukobwa arakugura ifana we aragusohokana hariho benshi ahubwo aho muri hose mwubaho none wumva afite urumva
abadada n'abadada bugurutse ashaka guhama wangu narose inoti kubera azi ukunda gutera blague yishima kuba muri kumwe ugasanga umutipe wasohokana yamukashije avuga ati mani ize twiryoherego bariho bagiho. Yes, nizere ko n'ikindi gihe nitwakenera kandi kutuyagisha ibijanye n'urukundo biranaryoshe kumva urabizi. Urukundo ni bon nawe je ntagwemera cyane muga urukundo guba hama rero nanje muje kunda kuri TV wanje nkorerako ni K90 TV ni K90 ushaka TV tayari ukibona mwami wazo habari aho tugira subscribe. Yes, mugire subscribe kuri channel yiwe muhora mumubona akoresha emission atandukanye mubandanye mudushigikira natwe turi ngaha ku bwanyu reka muri hose mugire ibihe byiza twizeye ko mwaryohewe n'ikiganiro cacu. Ciao ciao.